cyane n'igiro rero umuntu wese ushobora Imana yamuhaye adushimira Imana dusenga Imana turagushimiye turaguhaye icyubahiro kuri Imana uganza byose ibyo waremye biravyerekana kuri Imana kandi uriho hano mu rugo kwa Mutama Yoweri ibikorwa byose biza kuhaba turabihezagije kuko bihabera ubihezagire tugire umugisha tugubwe neza aho umuryango reka mbere n'abashitsi batugendeye dukomeze kugubwa neza twese hamwe tugira amahoro n'ubumwe mu miryango. Nagira amanshimire iyi misore yaje n'inkumi kubera babahaye umuryango wa abadugitse barayikurikiza sinindi yo kwakira abashyitsi uwo ari we wese abonye atubereye rero baca bamwakira. Rero bashyitsi igambanira imisore yanjye nababwira nti nimushike mugire uruhu mushike byagire muruhuke hama tubazimane maze yakatugutamika hera ubure bukagabanuka muheze mutubwire ikibagenza gasanga ari icyo utwishyuza. Murabona umutungo wa Gisuru wose wasidukaye niyo ubwo kuba ntibimenye agenda abwira umu nyaruke mu ndabisha abantu kibagenza. Karibu rero muruhuke agatuguta gahetse cyo kutubwira ikibagenza tugira amahoro. Mushinga naye Joel Badutse izina umuryango Abusia bagira tubakengurukire cyane n'ikaze muduhaye icyicaro turabishimye kandi n'izimano turabikengurutse kuko warengerera twitwaje tuva mu muryango wa Abusia tugiye gutora zone mugira komine Bugendana intara ya Butare. Mu minsi iheze Mutama yarubitse intumwa ko yari afise ijambo rubangamiye avuga ati mu Gisuru ni ku mupaka kandi ndafise umwana wanjye w'umuhungu yama ahaca agenda Tanzania yongera ahaca agaruka none uzogende umuryango ujoye Badutse mumbwire igihe cyose umwana wawe azoba arengana azamwakira muri ndaro ashonje amugaburire anyotewe amuha ivyanywa imvura iguye ubugami. None mushinga ntahe turabakundukira rwose ko umwana mwamutwakiriye kandi mukamuzimana kuzuvura inzara n'inyota. None twari tuzi ko ari ibintu bisanzwe hanyuma
Jabya mutaha ati rero hamwe banyakira narahakuruza nagenda kusabe uzogende umusabira kugira ngo ashire mu bandi bana. None rero ushinga ntahe Joel badutse ikituza tuje gusaba ibintu rero mwana yavuye akunda umwana no bana bawe. None rero ubwenge bwo gusaba kandi twaje twiteguye kuko twafashe urugendo rurerure turazi uko basaba umugeni. Twaje twibatanije ibisabisho turabifise kandi si ibyo gusa kubera kwibwira yuko waba udusubiza n'inyuma ngo tuzobe tuzanye uwo musore dusabira kugira ngo mubanze mu mwitegereze nawe mugushime nawe yitwa tumuzanye turi kumwe ngaho. None rero gushinga ntahe n'iryo jambo ryatugeza iyo mwabona tubereye kugabira gusabisha natwe tubashikirize ibisabisho twaje tuzanye kandi nimwabona n'umusore wacu abereye kugira ngo abandi bana dusanzwe mufise nawe nyine mutwakire mumuhe icyicaro abereye. N'iryo jambo ryatuzanye kandi turakumbukiye bose ko muryakiriye. None twiteganira ishika ko mugiye kwakira ibisabisho ko mugiye kwakira uyu mwana kurusha abandi bana kugira amahoro ubumwe n'urukundo mu miryango yacu. Murakoze. Murakoze gutanga abatanze neza barakurikirana. Nigamanza gushimire ko mudushikirije harimo kuri utagabanije kuri kurimo ko mu minsi iheze munsi y'abantu turahinduka twaraganiriye by'ukuri turaganira ijambo turigira umunoni twarafunditse ndetse nubwo tuyazi bibiri muraza kugarukira muze ibyo tubatubwira byatavunye nabyo intego mwanabikiriyemo mwaje mubyitwaje. Reka ntarandiriye ndemesha abajyango numvise umuryango ntakiduhama kiduhagarika umutima rwose mureme. Reka ndabona akanya ushikane ibyo bisabisho wejeje gushikana icyo tuzanira n'uwo muragizi mwongere hama tukugaruka wabonye ko bise imparara z'imisoro tugutebya tujya tugutunganiriza tugira amahoro. Turabibuke cyane ijambo ry'ihumure ushikirije ijambo ry'ivyizigiro umaze kushikiriza. Reka nisabe ko twateganye afashe gukora ubwatsi afashe gukora amashi. Nyine rero twiteguye ko nabivuze inka yatukwere twayisize ku irembo turahaga umusabyi akirwa
ati ayigeze aho kabigwa n'igihe kabigwa azana afise ubwoba none rero ubwoba bwose yaheze amahoro n'umunezero none mukurindira yuko iyo mpano ishika hari n'irindi jambo bashikirije kuvuga muti n'uwo musore usabira yaciye ahabona none nibasabe protokole aje gutanga ibibanza umutwakire muri icyicaro abereye ko nawe nyine yari afise ubwoba yicaye ahantu yiyegeje ariko nimusabe aje ahabona ko ndabona turagabana ko bambwiye ko babiyaze twari tuhabona urumva mushiki wacu arazinze ntitubopfa kubekura gutyo ntabonye igisubirizi sinarekura kuko ko babiyaze nta ngorane twari twakoze twari twiteguye bose ikasabe banyarukana impano kugira ngo by'ukuri tubakorere utugabire babona impano ishitse kugira ngo neza nkumva urwaye murakaza nkundirwa kurusha dutaramanye neza murakaza je gukeza uyu mwari wa mwiza murakaza bajyango iramurayibonye ko twatumye babishika ndashaka yesabe ya misore yanje bapapanye bandabire umuntu natumye ndabire kwiga twayanze byabaye byo ukanya rero baca baza bamenyishu uce munzanira abantu mwongerereye nshaka abantu munzanira bamwongere ndakugabire uze Yesu ashimwe Yesu ashimwe imiryango basabye kugira akamwe kubera inkuru bampaye irahumuriza umwanya w'amashyi gutwara protokole nzanira wa mwongere maze ndabagabire izuba riva murakoze murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango aye murakaza ndasabe rero mbere yuko abagiye protokole bagira icyo bakoze aho muri umuryango kugira ndabagabire izuba ripfa abagiriye ko kandi nakira uyu mwana wacu umuryango wacu abaye umwana mu bantu yicara atubuze yumva ko ashyitse mu muryango ajume ntagire ubwoba na bumwe washyitse banyarutse kugira ngo bashikane uwo mugeni urakoze none ko mutigeze mutubwira iyo tuzane bigeni tuzane mariza tuzane erega urababaza yuko niyo baje kurondera abayizi mw'izina natwebwe mutuzimure muzoba mukoze
bapanzana zose ukagenda muratanga barabara ryose rero agomba abasaba impunze nubwo zizakoza zose nimuze gutwara zose amacyango rijya nyene twavuganye n'abariyo mutware zindi muzindeke tugire Kristo. Iyo niyo ndamukano twakirije kandi natwe twayakiriye kumvikana yuko twebwe tugomba kubwizera. Umusore avuze ati none ishorere zose tuzane ko nazanye n'umwungere ntajya kwihera. Hari umuntu dusoma muri Bibiliya twabonye izi ngorane yarakoreye imyaka ibiri yose ahera ageze yuko bamuze mu kurindira basanga bamugurije. None rero umusore namubajije sinamuvuga mu izina ariko ishobotse nuko ari umwana mukuru ejo bundi n'ubu rero byamaze gukomeye neza n'uburyo twaje gusaba kandi nabonye ko umunsi wakira kwemeza sinihenze n'ubu rero tuje gusaba n'ubu dushaka umutuzane rero kugira ngo uyu musore atwege ntabwo njya mwitegereza n'igihe mwamwakira mu gakoma amashigeshi yatwenze ngo araje gutwegera abonye umukunzi wiwe. Hey!
ngenda buke buke mvuga buke buke kuko ndabona birengeye maso y'iwacu ko murabona birahimbaye cyane rwose. Rero mushinga ntaje ngira ngo kuva ku ntango twayaze neza naho tugeze ubu mwibaza ko twayaze neza. Nagira rero ndabasabe mwicare mushikere tuze twihereza ibi biribwa twatanguye mu gitondo tuyaga neza, ndetse n'abari ngaha murabona ko aho bigeze ubu ari ibintu bibereye kuraba, binaryoheye ugutwi ndetse biryoshye no kuraba. Rero ibyo nabasabye mwabikoreye kandi naje ibyo nategerezwa gukora nabikoze. Rero reka ndabaha akanya kugira ngo kenguruke, abantu baza gukenguruka murabona igitereko kiri aho imbere, muca mubyanguruka muze rero dutangure gusoma bimwe by'ukuri, dutereke dutame dutarike kuri ibi bikorwa bizaba biri kubikoreka ngaha. Tugira amahoro. Ndabakengurukiye cyane kugira ngo sinubwirwa ndabaza bose umugeni twasabye ari wo mwaduhaye, kubera nabo ibimenyetso bitabeshe yabyo kumva umusore baramukanije ntaba n'amakano bahaye ntibamwiyuriye. Rene ngaba tena kano kanya ndabakengurukiye cyane, sabe umuryango amutama twagendanye wose bafashe gukenguruka kuko ubwatsi bukengurukiye rwose n'amajuwe kubera amashi. None gutangujwe uragiye dutanga n'ugusigara n'abandi bazokwitura urabagabira kandi bene aperereje umenya bose ngaha mu gisuru mugaba, kandi icyo ndabashimira mwebwe murivuga kuri uvuze yego ni yego, uvuze oya ni oya. None tubakengurukiye cyane mwebwe ku mutima, Imana ibahezagire. None reka Joel twanywanyi bamaze kubumva nuze dusangiye, zana kuki ubwo kabereye abasabyi, hanyuma dusangire tubyine dushimire Imana itwongeye ubumwe, tugire amahoro akomoka ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ati murakengurutse rero aradusaba abazanira kuki ikanyabo ikaza tubanza tukambagira urwo rukamba kamana ko tukishotse abasaba mukaguruka kugira tuba tukambagira dusangire koko amakoko kuki karashika n'ubuhure nta ingora kuri Kristo wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango. Aye murakaza 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 furazi wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango. Aye murakaza dore usanze ugukunda. ababyeyi baca baduhera impundu ibibono byacu babahezagire abahe impundu babahezagire.
turakengurutse ibyiza byose tugabaniye umuryango wacu kubera umuryango Posiyano ashoboye kuza twese biteganishika amakuru dukura mu gisuru umuryango wa Joel none tugaragase ushike umuryango babwire ibyiza twakoraniye mu muryango wa Joel none rero twagira tubasabe ko uyu mugeni tugabanye tugaruye muduhe umushikirizi azoza kudushikiriza ibisanzwe tuzoha hanyuma icyo mugira ko umuntu bagaba kugira ngo tujyane inkuru y'umunezero aho duca hose tugiye turirimba amazina ko twagendeye ubwo kwa Joel abatitangirira amahoro akomoka ku Bwana Yesu Kristo. Murakoze. Asante kushikiriza musana ngawa. Nimusaba musiki kushikiriza n'ibyo kubera. Natwe kandi bigenda kubera kugira ngo tuzofata akanya tumurungike tugushikiriza izuba riva kubona nayo iby'amagara twabiteguye byose amurengera kugira ngo nayahitana biteguye ariko ntitubirukanye watari tukibakunda dushaka gutera amatara no kugira ngo urubanza rushaka kuri Kristo turagushimiye rero duhezagira abashyitsi bacu bagomba gusubira iyo baje bava ujane nabo bagirire neza bitangira imbere kandi natwe tugomba gusigara mu muryango tugirire neza mbere turasengeye n'amajambo yafunditswe azokurikira kugira ngo ubucuti buzobandanye butera imbere uzuhabe uzubakomeze uzubagirire neza umuntu wese uzumuhezagire haba ku miryango itandukanye uzotugirire neza zo ku mucuti muri iyi miryango zubukomeze ubu budasanzwe gushika kuri cya gihe uzoduhamagara tuzoba mw'ijuru. Urakoze rero tugirire neza umunsi wose ukomeze kubona ujane natwe kumana natwe turabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.